tukara tugira abatumire bagira kuri batatu bavuye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Turi kumwe na twatumiye umugwi, ni twashimye gutumira personnel mumwe ko baje ku giti cy'umugwi kuko byari ibintu twagiye tuganira nabo nyine barabyifuje mu minsi yahera nubwo bitakunze gutumira Ntwenza nanje canke Kigingi Sama Comedy muri mu ndinganizo zabo. Natwe rero twifuje gutumira kuko nabantu muri imyaka 10 twagiye tubaha platform, abarundi bakabamenya, natwe tukagenda abanyarwanda bakatumenya. Ni ibintu byiza ko tuvuga ururimi rumwe kandi yuri kuragura abakundi cyangwa uri kurereka abantu ni byiza. Rero nibo twiyumviriye, tukaba rero twatumiye umugwi ukora ibidukora witwa Gen Z Comedy wo mu gihugu cy'u Rwanda. Hanyuma tukaba twashoboye gutumira aba comedy batatu aribo Merci asanzwe arongoye uwo mugwi, hariho Rusine wewe se ryambere aje twari tumaze kumutumira mu biteramo bimwe navuga kare Ntwenza nanje Grand Gala VIP giba muri December, ariko akaba yarafise inyota ashaka kwereka abarundi grand public ivyo ashoboye. Tukaba turi kumwe kandi rero n'umuntu nawe nyene no vyita nka revelation mu Rwanda yakoze cyane yitwa Pirate benshi baramuzi, asanzwe agaragariza ku mbuga za Gen Z kuri YouTube. Abo nibo bazofashanya kunezereza abantu bazoba baduteye iteka bakaza muri kino kibanza. Aho ni ku ruhande rwa comedy, hariko murazi neza yuko kwisinzima comedy ya mijana n'ayandi ma divertissement, umuntu ntiyoshobora gutwenga kuva 14h gushika 22h. Nanje ngiwe ko ndabashimira kuko amutwa bateye kandi mukaba mwaje muri benshi, mwaretse ibikorwa bitandukanye. Ikimenyetso cerekana yuko ku ruhande rw'abamenyesha makuru mubona ibikorwa dukora kandi mukabyitabira. Akoze cyane. Nkuko bivuze Kigingi Sama Comedy benshi barazi iyo yazananye mamuko, cyane reka ngaruke ku ntango yayo. Twatanguye gukora ibiteramo bitandukanye bito nkuko umuntu atangura gukora ibiteramo bito muri 2012. ariho nari ntanguye gukora comedy, hanyuma byagiye birakura. Twatanguriye ahantu hato bigenda birakura, ariko ico gihe twakora mu bare buto, hanyuma Imana irahezagira muri iyo myaka. Twagenda tubona yuko bizosaba yuko umunsi umwe dukorera mu kibanza ciyaguye, kuko hari aho twasaba tugasanga abantu babaye benshi cyane, sonorisation yarengewe n'abantu. Hanyuma rero tutangura kugira ico ciyumviro, ariko turaronka n'amahirwe yo gutembera aho dutumiwe mu bindi bihugu, tubona ukungene bategura. Niho rero twiyumvira muri 2016 tumaze imyaka 4 gutegura un grand événement ishobora kwakira abantu mu kibanza cagutse, bidadusaba kuhafuka kwakinga imvura, kuko ahandi twategerezwa gukorera plus mu bubare bufise kungene bushobora kuba bufuka umuntu kubera yari periode y'imvura. Tireka rero dukore festival nini iba muci, hanyuma ya comedy abantu baze. Naho rero himviriwe ico cyumviro c'iryo zina Kigingi, ko ari je nayo ko ndabitegura. Kandi ico gihe nta nuwarazi Kigingi, nibaza aho byambera n'imbarutso kugira byamfasha kugira abantu bamenye wari we n'ivyo ari karakora. Sama kubera nico cyumviro cyo kubikora muci kugira tuve muri ivyo bintu byo kurondera abantu kungene tubafuka tugirane umva muci. Hanyuma comedy kubera cha comedy rero caratanguye muri 2016 itariki 14 z'ukwezi k'umunani mu kibanza cyitwa Serenity Garden. Byagenze neza cyane, nubwo urumva twari bashasha, byari ibintu byumvikana, ntitwari tuzi abantu twiteze ukungene bangana. Twari tuzi ko twakira abantu 800, haza abantu 1500, 1800. Rero umwana yavutse murabizi neza ko acagirwa katambuka. Hariho rero ama challenge menshi by'intebe, ntitwari tuzi kungene bigenda,
amasponsoro yarahari ariko ni cari gikorwa abantu benshi batatahura dutunga umuyaga wo mu nyene cari gikorwa abantu benshi batatahura ariko public yarakunze yarabitahuye biciye mu maradiyo twakoramo twagenda turabivuga hanyuma rero abantu turabona abantu benshi aho novuga nko kuri uwo mwaka iyi ni imyaka ikurikira mwagiye murabibona ni igiteramo cagiye kirakura n'ubu kikiriko kirakura twatanguye muri 2016 aho kuri Serenity mu nyuma tumanuka kuri La Bamba kuri mu Kabondo twinjira mu bantu barenza abo gatoyi birakura gushika naho tutangura kuza turimuka kubera ubwinshi bw'abantu ubu rero tukaba tugeze ku nshuro y'icumi ni gushima Imana cyane uko hari abantu batangura urukurikirane rw'ibiteramo ariko bakabihagarika hari ibyo twagiye turabona ariko Imana duhaye inguvu yo gushobora kubibandanya twaciye mu miyaga myinshi hariho ibiteramo bimwe abantu public itamenya ibiba vyabaye ariko usanga ari ibibazo bikomeye personnellement ni experience urumva experience yaba nziza canke imbere ariko ibikira kuza umuntu rero sinokwibagira kubabwira yuko nubwo ari anniversaire y'icumi hariho Kigingi Sama Comedy tabaye igituma tuyicelebra nubwo itabaye nuko yari amapreparatif yarageze kure hari ama avance yari yaratanzwe rero no mu muryango iyo umwana avutse ariko Imana igashima kumuba hafi uwo mwana aguma baho kuko ibibanza byari byarishwe murabizi bihe twaciyemo vya covid rero twamaze gutumira aba artiste bavuye hanze twabahaye ama avance urumva nibindi rero urumva ariko yarabaye uko biri kose ama affiche yari yasohotse tubanza turayanira ku munota wanyu rero nakanyamuneza kadasanzwe kubona dukwije imyaka 10 tuko turakora kino gikorwa tukashimira rero muri make ngerageje une présentation ya Kigingi Sama nibaza yuko muri make nivyo ibindi peut-être ngira muraza kugira icyo mu bajije reka no kanya na game mugenza ndetse dukorana mbere yuko ntandukira indinganizo nagire mbere na mbere shimire aba partenaire abantu bashimye ko dukorana nagire Louis adufashe gushima dufise abo tumaze kuronka dufise n'abandi murabizi niba byoroshe hari abaza batahura igikorwa mu ntango yaco hariho n'abandi bagenda baraza yego murakoze aba sponsor dufise kuri shuro ya 10 abambere n'ababiri mona turi kumwe nga sponsor mukuru ni Brarudi bice mu kinyobwa cabo Amstel Bright akabaho ibanki nziza Bankobu akaba GSS Security n'abakora ibijanye na security akabaho BIM akabaho Great Vision akabaho Botify hamwe n'iki kibanza ca Mercedes Officier nabone bari mu badutere kugira igikorwa cacu kize kigende neza hamwe n'amazi Crystal yego ego ngaruke gatoyi ku ma sponsor nagire nanje subire nshime cyane nshimire Brarudi ndamenyesha yuko uyu mwaka turiko turakorana by'umwihariko canke bikomeye kuko ku batabizi turiko turakorana n'ishiramwe Brarudi biciye mu kinyobwa Amstel Bright mwibuke yuko turi mu rukurikirane rw'ibiteramo bitandukanye twatanguye Ntwenza nanje platform ihereza ubundi gwaruka rutoyi tugahera mu ntara ya Ngozi twari kumwe na Amstel Bright na Bankobu aho hose tugenda turi kumwe nico gituma mubona aba babiri ni ntayegayezwa niko no vyita hanyuma tukaje Ngozi aho hose twari kumwe nabo bagenda badushigikira turakora n'igiteramo murabizi ko agence Kigingi Good Times ikora yihaye intumbero yo gukora n'ibindi biteramo byose bya entertainment yego
twarahejeje Ngozi tugira Gitega Ntwenza nanje, hanyuma tukora ikindi giteramo citwa Amalgama cagenze neza. Ubu turiko turategurana tuko turajana mu rugendo na Kigingi Sama Comedy, duhejeje ca tubandanya urukurikirane rw'ibindi biteramo. Turafise Ntwenza nanje mu Cibitoki, turafise Ntwenza nanje Makamba kuko ni mu ntara tugira lotu, hanyuma turangirize kuri Ntwenza nanje VIP yameba muri December benshi bazi. Ndashimiye cyane rero Brarudi kubona yaratwizeye, kabona ko ibikorwa tuko turakora bishaka kugira ku yindi ntambwe. Shimire cyane Banko Buyo yo dufise amasezerano ku mwaka ugira kabiri, aho dusanzwe dukorana mu bijanye no kumenyekanisha iby'banki, bagashigikira cyane ibikorwa dukora, tugafashanya mu byo bita échange de service n'ibindi. Iyi GSS ndaza kuyigaruka ko mu ndinganizo. Shimire BIM ni societe yazanye no kuvuga ibibanza byo guhayanisha ibidandazwa biciye mu ma écran aha mu gisagara ca Bujumbura. Marabonye televiziyo, imodokari sama écran barafise no ngaha kuri Avenue du Commerce imbere ya kwibaraja kuri Interbank, niho bafise écran n'ibindi byinshi biri mu gambi, nabo nyine baradushigikiye. Dushimire Greater Vision idufasha muri ku munsi w'urubanza. Murabizi ko bikomeye kwakira abantu ibihumbi n'ibihumbagiza, nubwo mese yoba yari iteguye, ariko bajya abantu biragoye ko ubwiherero bwo shobora kubakwira. Dushimire urudandazwa ruciye ku buhinga ngo kanamumenyisha mu yitwa Bootify, na nyene urugo ngaha mese. Aho nashaka gusura gufata cyane akanya ko kubashimira, shimira n'abandi bose turiko turaganira, ko turiko tuganira n'abantu benshi batandukanye mu mico itandukanye bashaka kumenyekanisha. Rero sinzi ko munkundiye twogirwa ko canke hobanza ibibazo bijanye na Kigingi Sama mamukoni canke tugirwe ko rero n'indinganizo ukungene tugirwe ko. Kigingi Sama Comedy izoba itariki 23 z'ukwezi k'umunani 2026, akaba ari anniversaire y'imyaka 10 nkuko mubibona ku malogo bihari. Turiko turigina iyo myaka 10 turiko turakora kino giteramo, hanyuma ikazobera ngaha kuri Messe des Officiers twateguye no point de presse, hanyuma ikazotangura isaha 8. Isaha 8 ni isaha Igifaransa bita ngo ouverture des portes, no kuvuga staff twese tugomba kuba twahejeje kwisuganya, umuntu ashobora gushika akicara, no kuvuga karonka cyo yihereza. Ibibanza birahari kuri stage, ibintu byose birateguwe, mu DJ ari karakira abantu. Isaha 8 ouverture des portes, isaha 9 ni gutangura kuri stage. Ni vyiza cyane yuko abantu baza kare kugira tuve muri vya bintu byo gusubira gutonda mwagiye murabona mu myaka iheze. Umuntu aje kare bimufasha kuronka ikibanza ciza, agatutu, nabizi neza ko ahantu hose hataba hafutse, hanyuma bikamworohera. Ndazagugaruka ku bijanye no kwinjira bijanye n'amatike, ariko tubanze tuje ngaha ko ariho turi kuri stage. Nkuko mwagiye mubibona, turafise abartiste batandukanye. Turafise bien sûr jewe nzogira performance ikwiye. Murabizi byo mwakweze benshi bagiye bavuga bati mwanya ntibari ukwiye, ariko ndijeje abakunzi yuko nzoronka performance ikwiye. Abantu bagira bati inyota ya Kigingi yagidaheze bazoronka kanya, kandi ku bandi bavuga bati mbega twagiye kumubona saa 4, nivyo nibaza yuko canke saa 2 z'ijoro kandi dutaha kure. Nkuko mwagiye mubibona, nzoza mu masura canke mu masanamu abiri. Nzoza kuri stage turi kumwe n'umugwi Ibaze nk'aba MC, tugize team yacu dukora série Ibaze, abantu dukorana babimenyere bose n'aba MC. Kigingi Times murabizi ko irikira iragura ibikorwa, rero n'abantu batohara mu bikorwa dusanzwe dukora. Nibo tuzokora, numva abantu bazoshaka kumbona iyo saa 8, iyo saa 9, iyo saa 10, ariko sinzoza kwisura ry'uje kugira performance ego, ariko abantu tuzogenda tuganira tunezerwa dutwenga. Ku ruhande rw'abakomedien bandi bakurikira, turafise Michael Senganzi benshi baramuzi,
turafise Mutima, turi kumwe na Mutima, turi kumwe na Rocher, turi kumwe na Raoul, turi kumwe na Kim Kiwi, benshi nibaza yuko murabazi ngaha, turi kumwe n'umugwi witwa Sky Talent wo mu Gatumba, turi kumwe rero na Revelation de l'année. Murabizi ko shakane tegeza gushiramo umuntu mushasha nkuko dutegeza guha ingabirana abandi ko natwe bagiye batwizera abandi. Turi kumwe n'umu artiste mushasha qui a marqué, yakoze ku mitima abantu bivanye na style yiwe, bivanye n'ukunge nakora performance. Twaramuhaye icizere nubwo atabikorwa byinshi kuri stage, turamubona ko yitwa Mwene Data. Abantu benshi barabidusabye kandi nibaza ko abikwiriye nkuko no muri kahise kama Kigingi Sama Comedy hamwe haza uwundi muntu mushasha, hari abaje ari bashasha batakunze ko babandanya, nabo tubona ubuye mubona yuko bakomeye. Aho ni ku ruhande rwa comedy mu gihugu ngahi wacu. Tukara tugira abatumire bagira kuri batatu bavuye mu gihugu kibanye cy'u Rwanda. Turi kumwe na twatumiye umugwi, ni twashimye gutumira personnel mumwe ko baje ku giti cy'umugwi kuko byari ibintu twagiye tuganira, nabo nyine barabyifuje mu minsi yahera nubwo bitakunze gutumira Ntwenza nanje canke Kigingi Sama Comedy muri mu ndinganizo zabo. Natwe rero twifuje gutumira kuko nabantu muri imyaka 10 twagiye tubaha platform, abarundi bakabamenya, natwe tukagenda abanyarwanda bakatumenya. Ni ibintu byiza ko tuvuga ururimi rumwe kandi yuri kuragura abakundi cyangwa kurereka abantu, ni byiza. Rero nibo twiyumviriye, tukaba rero twatumiye umugwi ukora ibidukora witwa Gen Z Comedy wo mu gihugu cy'u Rwanda. Hanyuma tukaba twashoboye gutumira aba comedy batatu aribo Merci asanzwe arongoye uwo mugwi, hariho Rusine wewe se ryambere aje, twari tumaze kumutumira mu biteramo bimwe navuga kare Nkwenza nanje Grand Gala VIP giba muri December, ariko akaba yarafise inyota ashaka kwereka abarundi grand public ivyo ashoboye. Tukaba turi kumwe kandi rero n'umuntu nawe nyene no vyita nka Revelation mu Rwanda yakoze cyane, yitwa Pirate benshi baramuzi, asanzwe agaragariza ku mbuga za Gen Z kuri YouTube. Abo nibo bazofashanya kunezereza abantu bazoba baduteye iteka bakaza muri kino kibanza. Aho ni ku ruhande rwa comedy, hariko murazi neza yuko kwisinzima comedy yamijana n'ayandi ma divertissement. Umuntu ntiyoshobora gutwenga kuva 14h gushika 22h, arafata kanya gatamba, arafata n'ibintu bijana. Murabibona niyo tugiye kuri scene twinjira mu muziki, sinibaza ko hari ahantu haba amascene atamu DJ hari. Rero kuba DJ nyene ko ari bomereye ko turafise aba DJ officiel, aba DJs officiel. Abo nabo ni DJ Israel hamwe na DJ Party N, benshi baramuzi. Nibo bazodufasha, bazoherekeza aba artiste bose kuri stage. Hanyuma akacaho rero aba DJ batumiwe nk'aba performer. Abo nabo ni abavuye mu mugwi Runtown DJs, akaba ari DJ Philbite, tukaba turi kumwe na Zenobino, turi kumwe na Catuluz. Tugende ku baririmbyi, dufise abaririmbyi twiyumviriye, hari abo tukiriko turavugana n'ubu kuko uyu mwaka arumva ni 10 ans ni celebration. Mbere na mbere twagire dushimira abantu bose twakoranye, que ce soit aba comédien, que ce soit aba hari gihe twakorana mu myaka iyo heze cyane, umwimbu ntube nkuko twawifuza, ariko bakadutahura bakabona yuko naco tuko tubajyanye, tukabahamagara undi mwaka tugasangira ibyo turonse. Ndabashimire cyane kandi nkizera yuko abatashoboye kuja kuri stage tuzokwiga ukungene, nubwo ari benshi cyane ariko bashobora kuronka ukungene ba participa. Ngigwa ko nshimira n'abaririmbyi bose twagiye dukorana muri imyaka, abari mu Burundi n'abatari mu Burundi, tubashimire nabo nyene, tukazora ukungene dushobora gutumira kugira tubane muri akanyamuneza. Nubwo uyu mwaka tudahuriye kuri scene twese, ariko tukaba turi kumwe muri ico gikorwa. Rero abaririmbyi twatumiye, hariho umugwi ndangakaranga Amagaba, aho bazodukorera ingoma Amagaba. Turafise
groupe de danse yitwa Inyenyeri bazodukorera intambo zitandukanye moderne. Turafise abaririmbyi cyane cyane tugiye muri gospel kuko twe turemera Imana kandi turashima ivy'Imana yadukoreye. Turi kumwe n'umugwi Victorious Team, hanyuma tukazorangiza n'abandi nababwiye ko hashobora kuzamo abandi batandukanye turiko turaganira hagati yabo. Tukazorangiza rero n'igihangange Satbi benshi bakunze kandi amaze kugaragaza yuko abishoboye biciye mu biteramo duherutse gukora. Muri make nimba atawe no banibagiye bizorangurwa kuri stage n'ivyo. Turafise abo tuzogenda duha akanya kama ba MC bashasha. Turafise Mula zoba ariko aradufasha muri backstage, ndamushimire cyane, umuntu abikora neza gose, akunda rigueur yiwe kuko murabiza aba artiste twama dufise ama caprice menshi. Dushimire na staff itashwe kuboneka ngaha ikora ibintu byinshi bitagaragara mu maso muri ujya munsi kubera abantu bose baba bahanze amaso scene, ariko hari ibintu byinshi bikogwa imbere y'igiteramo, bikogwa mu giteramo, bikogwa na après igiteramo. Rero ngaruke kuri ku kijanye n'ukungene aho bigeze no munsi ku munsi wa gatanu amatike yatangiye kudandazwa itariki 1 z'ukwezi k'umunani, akaba itike regular iri ku mafaranga 15,000, ariko tike zacu zikazogenda zevuriwa nkuko nabibabwiye kuva itariki 1 gushika itariki 18 z'ukwezi k'umunani. Itike yacu izobigiye ku mafaranga 30,000. Turiko turakora ama sensibilisation yose ashoboka kugira dushobore gufasha abantu kubimenya, ntihagire umuntu agira ati sinabimenye. Turakora ama video murabibona, tukacisha ku mbuga zacu, tukacisha ama platform atandukanye muri seri zacu zikurikirwa. N'ubu rero ni nakajyo keza gushaka kubimenyekanisha. Igituma tubikora si kugira twaguke gose, ni kugira tugabanye duhamagarira abantu kugura tike hakiri kare, kuko iyo abantu bariko baragura tike hakiri kare biradufasha cyane, kese so muri logistique biradufasha kumenya abantu tugezeko, biradufasha. Mwarabonye rane passe tugira sold out, hari abantu benshi byatangaje bavuga ngo sold out ishoboka gute ngo ahantu huguruye, ariko hariho amategeko tugendera ko ngaha. Aha murabizi ko ari domaine militaire, tugenda turaganira nabo bakatubwira ati mugeze mu bantu ibihumbi bingahe, mugeze mu bantu bangana gute, kuko murabizi byagiye biraba handi mu bindi bihugu kanunga mwarabibonye, nabyo twifuza cyane. Rero bidufasha kumenya ati tugezaho kugira ntihagire umwana w'igihugu yogira ikibazo yokomereka, bousculade n'ibindi bishobora kuba. Bikanadufasha no muri logistique kuko hari ibintu byankenerwa byinshi, uburyo rero usanga buriko burafasha. Ego kuva itariki 18 gushika itariki 22 ni kuvuga buca igiteramo kiba, itike yari ku 30,000 izoca iva ku 30,000 ije ku 50,000. Niwo munsi wonyene tuzozana itike umunsi umwe itariki 22. Ku munsi w'urubanza nta matike azoba ari ku alimentation musanzwe menyereye muri ko muragura ko amatike, nta matike azoba yavuyeho. Ivyo ni muntu mbere yo korohereza abantu turiko turafashanya. Ndabashimire cyane, shimire ishiramwe Ingodo ko bikora neza, tumaze gukorana kandi n'ubu uko bikora neza bikadufasha kuba ibintu byose kuba transparent. Tubashimire cyane. Niho rero ngigwa ko menyesha yuko kubifuza kumenya makuru y'ibijanye na VIP, hari benshi bariko barabazi igituma VIP twahora turisha 100,000 ariko tubagiye kurihisha imeza y'abantu 5 ku 500. Ivyo oye akenshi biva kukungene twagiye tubona bitugora mu nteguro ya VIP. Abantu baraza ari babiri, wabereka ikibanza ateka, je sinicarana nabajya, urabizi abarundi kungene bameze, sinicara hariya bari abantu sindabicaramo, je nshaka nshira hariya akaja kwicara mu kibanza c'umuntu, akaja kugira gutyo. Urumva tatugira uti kugira bitworohere abantu baza ari 5, nico gituma ku ma point de vente mava mvuga mu kanya dufise tike imwe y'ibihumbi 15 na izogenda ihinduka nko nabivuze
na tike imwe y'ibihumbi 500. Kungene bimeze umuntu aragura tike bakayimuhereza, hanyuma twe tuba dufise liste y'abantu baguza amatike, ashitse ngaha bazokwinjira hariya ndaza kubivuga naho ntibinjirira hamwe, ashitse hajya abari kumwe n'abantu bane, n'ufise tike n'abantu bane tukamwambika bracelet VIP, tukamudirija ku meza bakicara ari batanu. No kuvuga abariko barabaza ngo turi batandatu, urumva tuba dusubiye muri yazuguruzuguru. Muri batandatu twagire tubasaba imbabazi, uwo gatandatu acarondera abagenzi be bane bace bagiye indi meza ya kabiri cyo tuzifatanya zibe imeza zibiri, kuko ivyo oye twasanze ari ibintu ni casse-tête vraiment ko abafaransa bivuga biraruhisha cane ku muntu aba maze iminsi ari karagira, kandi dusaba abantu kubitahura kuko ni kugira bitworohere la gestion ya VIP niki. Kuba ariko barabaza ngo ibyo bihumbi 500 kuko iyo bishize hamwe uco mvumengo ni menshi, harimo iki mu bihumbi 500 uzoba wicaye wegereye podium, uzoba wicaye ubona abartiste imbere yawe, ku meza yawe itunganijwe neza, ufise umuserveur akwakira mu mwanya wifuza, ufise stand muri VIP y'ibinyobwa bya bishiramo Brarudi cyane cyane Bright, muzi neza ko murabona n'ivyapa ko ariyo turiko tubananya gushira imbere, n'ibindi binyobwa bizaba bihari, n'ibifungurwa bikakorohera kugira ko access aho bazo bafise aba serveur twazanye batandukanye n'aba serveur ntuze ya Kigo Messe gitegura, aba serveur musanze muzi babikora nk'umwuga, nibo bazodufasha. Nta kindi, nta kinyobwa kirimwo, nta gifungwa kirimwo, ni kugira abantu bashoboye koroherwa bicaye neza, urumva birafise ikiguzi. Kubisigaye rero mpamagarira abantu kugura tike, tugende ku ma point de vente ko nari nabivuze. Point de vente ndazigaruke ko hari benshi baguma babaza ngo ziriko zigurirwahe. Muri Nord dufise ahantu benshi bakunze kwita Kigobe City Oil, murahazi kuri 28 Novembre, ni alimentation imaze imyaka myinshi cyane kuri ku musuperagent waho hajya hanze, nagiye nkora video barabibonye. Hanyuma turafise mu gisagara hagati izitari nke, imbere y'ibanki Finbank akabara kaduga kaja ku hoteli Lobuke, hariho umusuperagent yitwa Gasper canke Jasper bivanye kwa byumva, mushaka kugura tike yanyu kuri alimentation agaharawe Place de l'Indépendance, tike zirahari, agaharawe Quartier INSS tike zirahari. Tumere nk'abasohoka gato y'igisagara twerekeza mu bumanuko kuri alimentation bita Beraka, ariko benshi tuzi nka Petromuha hariho amatike. Turafise access ahantu bita kwa Muhwanya, ni alimentation iri kuri Avenue du Large irangiza, ariko si muri alimentation, abantu benshi binjira muri alimentation. Ni ruhande hariho aba agent basanzwe bagira ibi byo kurungika no kurungikirana amafaranga, yitwa Access Frambu. Nibaza yuko ari izo, nimba ntihenze, ego Access igomba kuba ndwi, ego Access ni ego. Rero amatike ariko aradandazwa, hari byinshi biko biranategurwa, ariko bishobora korohereza umuntu wese yifuza kuza biciye muri izi nzego tuko turakorana, ariko nta byinshi shime kubivuga ko ntibaramurusha, ariko biramutse bikunze tuzoba communica, tuzobivuga biciye mu nzira zacu n'ahandi hatandukanye. Abantu rero banyaragasi bagure tike kugira bibize biborohere, tuve muri wa mugundano canke gutonda. Ku bantu rero bafise tike y'ibihumbi 15 bazokwinjira ku muryango bamenyereye. Aha winjiye muri messe, umuryango tuzi wa VIP niho tuzokwinjirira. Itike uza uyifise mu minwe, washika ngaha abajejwe kuraba yuko ari tike iri authentique, bakayiskana, baje kuyiskana ukaca winjira, bizoba birangiye. Abafise VIP kubera urumva baje kwicara imbere ya stage, urumva ntiboca ngango bace mu bantu, bazoca ku rundi rwinjiro ruri hariya, nabo nyene bashike twambike ntuzeya VIP ari batanu, bagende bafate icicaro na protocole kirabereka. Ibintu nuko bimeze. Tugende ku bintu bijanye na parking. Ikibazo gikomeye cyane
nagenda bivuga aho nagendo nkakanya muramaze kubona yuko dushimire cyane na nibagiye mu mbabare cyane dushimire mustanteri wa commune Mukaza kubona yasuye kutwizera akaduha uruhusha gushobora gukora kino giteramo tubashimire gose kandi twizera yuko bibakundiye akanya kabakundiye tuzobaha akanya tuzobaha utumire bagashobora kuza rero tushimira cyane akigoro commune yacu ikirakora mu guteza imbere commune ya Mukaza murabibona biciye mu bikorwa bitandukanye mwarabonye yuko 28 Novembre nani mabarawe mu gisagara ariko arakoregwa isuku biciye mu gutegura amashugwe mu gutegura ibibanza vyiza murabona monument du soldat ikono kumwe niteye igomwe nibindi ibyo rero natwe twaravyumviriye kubera tuzi ubwinshi bw'abantu n'imiduga yego turashobora kuganira amatwiga kungene vyogenda murabona ko mese ata parking nini ya ifise turiko turiga hari ikibanza kiri haruguru naco nyene tugize imana bakadukundira bashobora kugurura aho bita muri Frada haruguru ariko nikiguma ari gitoyi ku bantu bazoba bahari abenshi rero bari bakunze kwitiza ikibanza kitari misi yahera mwaka weze kitari giteguwe kiri hagati mwibarabara mwezi gisaba ryo benshi bakunze kwita 28 Novembre ariko iryo barabara uwe rikaba ririmo amashugwe meza cyane kandi utegerezwa gukingira nk'abantu bakunda igisagara niho rero ngire mfata kanya nshimire cyane kaminuza y'u Burundi twarayegereye kugira dushobore kuronka aho dushobora guparkinga murabona yuko twegereye kaminuza igisata ca IPEA mu kigo IPEA cegerenga twaregereye rero le recteur de l'université du Burundi turamusigurira umugambi turamusigurira ibyo twifuza hanyuma nk'umuvyeyi nk'umurezi arabitahura barashobora kuduhereza kwerekeza imiduga muri IPEA n'ahantu hagutse abantu bazoshobora kuronka aho baparkinga hama bakaza bamanuka mwezi gisaba bibayaka tukazoshirayo sécurité iraba iyo miduga bidukundiye tugashirayo éclairage kugira umuntu ntihagira umuntu yogira ngo nabuze aho marikinga ngo camunyura amashugwe ya bene gihugu kuko hari abantu bihenda amashugwe ya commune n'amashugwe yacu kuko ingamba zizofatwa akenshi bavuga yuko umuntu yagiye yakoze icaha hanyuma akagikora kubera yabuze ukunge nari bugire akenshi biratugaruka ko comme responsabilité ariko urumva ubu uyizorenga kuri ibi turiko turavuga bizoa sanangage que lui birabawe kuko tuzoba tweretse abantu aho bashira iyo miduga utazoyishiraho rero commune ikaza n'abajeje umutekano bagaterura iyo modokari canke bagakura ko plaque bazomuca amande kugira asubiza ayo mashugwe mu rero twebwe ku ruhande rwacu ibyo twarabikoze dushimire cyane Université y'u Burundi yabidufashije ku kijanye na sécurité turagaruka kuri JSS Security akaba ari ishiramwe rikomeye cyane rikorera yazana impinduka muri ibi bintu by'umutekano aho rizodufasha cyane mu bijanye na sécurité ngaha na hariya kuri IPEA akaba ari akaryo keza ko gushobora bibaza yuko ngira bariko barashika ubategurira intebe nabo nyene ego rero muri make nivyo hanyuma ibijanye n'amastand ni kwa kundi nyene ibinyobwa bizoba bihari bya Brarudi turiko turakorana n'ababijeje kugira hari abantu benshi bakunze kuvuga ngo nituronka ibikanye ntibiba vyoroshe abantu bangana kujya ariko turiko turagwana ku mwaka umuntu agenda yiga umuntu agenda araba ikintu yohindura umuntu agenda agira gutya hazoba ari ibifungurwa bien sûr hazoba ariyo amastand atandukanye hari uburusho bwinshi ari biko turashaka ko turitegura ariko turi ku musozo ego rero muri make nibaza yuko ari ivyo nsubire kubashimira mwebwe mwaje kugira tubamenyeshe kungene urubanza ruteguwe ego nagira nsubiza akanya uriko aradufasha kumworosha ego sinzi yuko hari ico noba navuze ariko muri make ego urakoze cyane
hari ikintu kidasanzwe kandi kibega imyaka irabaye nibaza nkuko nabivuze ngira tugitangura Kigingi Sama Comedy iri ouvert à toute chaîne YouTube tout média ivyifuza mu ntango twavuga duti kuko tuba twazanye amakamera yacu twavuga duti amasheni ya YouTube ama media yose ama medium yose turabahaye akaryo kugira mugire reportage kuko ibintu ndabivuga nk'ubizi kuko narakoze mu radio turabahaye akaryo kugira mugire reportage ushobora kugira ka exe gatoyi hanyuma ugashobora kugirisha interview aba artiste baje niyo reportage kuko iyi bayita propriété intellectuelle iyo tuko turategura bino bintu iyi ni propriété ni ikintu c'umuntu ni nguvu tubishiramo ni imyaka twicaye ni imyaka tuko turakora ni imyaka tuko turagirana kuko mubizi turakeneye natwe umusaruro kuvyo tuko turakora haraciye imyaka itari mike vraiment abantu barantelefona bakambarira ngo jewe nitwa collègue UTV bigenda gute nta kibazo wewe uragenda ugure 10000 ticket wase kamera yawe bifate utanguranwe nabibona ari inyuma umuntu akafata premier partie akacanyarutsa kugira yari bari vitesse kabisa uta vitesse abandi bashize kurumva wo buhombye ivyo rero nabikoze kuko nabona nti izo ntambara ntazo novamwo kubera abantu amandiko ndabibasigurira yuko ibi bintu tuba tubise ko ama droit kuko tuba twabi ibi byose ni uburyo n'amafaranga rero uyu mwaka nko mwabibonye turafise channel natwe ya YouTube itwa Kigingi Good Times iyi channel ya YouTube natwe bijya ayi bikeyi muronka ko natwe turabikeneye nico gituma twageze tubamenyeshe yuko nta access ya kamera izo bihari tuzozana ama cameraman biko biratuzimba magri n'ibindi bitandukanye kugira dufate qualité nziza ikintu twabonye nuko kubera bya bindi nako ndavuga bya vitesse umuntu arafata ibintu abifata na telefone akacagenda hariya akaca abishirako ugasanga biko biratakaza même notre image tuba twagerageje kuzana ama podium azimvye tuba twagerageje kuzana lighting ko yakoresheje telefone yagize iki rero ugasanga ni ibintu bigoye kandi bitoroshe nukuri ndumumenyesha makuru mu bitahure ibi ni ibintu mu bindi bihugu murabizi yuko nta winjira na meme na telefone kuko usanga televiziyo runaka yaguze muramubibona yaguze igiteramo kizoca kuri chaîne iyi rero kubitangura ni intango nuko nyene nabonye hari biteramo byatubanjirije nabonye mwaravyubahirije kandi nanje nagenda bibasabe nk'umuvandimwe nk'umuntu sanzwe dukorana n'umwuga kuko je narabikoze nakoze umunyamwuga kandi ntaho byagiye nejo ndashobora gusubira yego dufise gahunda yo gukora video nziza cyane ikoze n'amajwi meza kozwe n'amasanamu meza bisumba ibyo twahora dukora iri censure neza hari ibintu mushirako twebwe aba comedian on improvise hari gihe umuntu usanga yashize ko ikintu twe tutifuza ko kijako kuko kwisi niko bigenda l'humour c'est pas du spectacle si musique si danse oya uravuga iki hari gihe udashimira neza uyu hari gihe ni ibintu tugenda ku editinga murabizi tugatanga ikintu ca qualité kujya tugerageza rero n'ibindi bintu byose umuntu akaba ari karagerageza kuduga etape tugomba kumamenyesha yuko nta kamera zo birekuriwe ngaha abakeneye kugira reportage turafise umufotographe officiel wa Kigingi Good Times yitwa Andy Gerard azofata amasanamu agashobora kuyahereza ama media yose azoba yaje ushobora kuza gukora mushiramwe muri ntuzeya iyi akaca uvuga ati jewe nanditse ibyo nkeneye ariko ndakeneye amafoto ayo mafoto tuyashira à la disposition turifise umugambi wo kudandaza iyi platform biciye mu byo tuko turategura nta cizere kinini bo turafise cizere ariko ibikorwa biracayiko birakogwa aho abantu bari hanze bazoshobora kugura bakoresheje uburyo tuberetse bakagura bagashaka kuraba en ligne live igiteramo rero murumva yuko umuntu azoba ari kararaba live igiteramo yaguza amadolari yiwe nayo bara marundi
hanyuma mugenzi we akaca amubarira ati erega hariho cano iriko irabishirako, murumva yuko zoba ari uruhombo kuri twebwe. Rero ibi bintu tugomba kubivyaza umusaruro kuko natwe twarabikoreye, turiko turabikorera, tuguma tugerageza kugira bise neza, umuntu aje ngaha aronke karite nziza. Rero ico oye nibaza yuko nituze tuje muri zuguru idakenewe, security niki mu bitahure, ejo hazoza n'ibindi bitera mu bikuze, mubibone ko ari uko bigenda, niko bigenda mu bihugu bibanyi ahantu hose hanze, niko bigenda. Haba hariho droitere, murabizi droitere, mwarabonye ko hariho ibihugu tutaravye umupira mu nzira twari dusanzwe turabiramwo, nivyo ama droitere. Natwe tuvuga ko ari nka droitere kuri ico, nta muntu afise droit yo gufata ashire kuri YouTube, tubishira ko hageze twabiteguye umuntu agashobora kuronka ntuze. Muri make rero vyari ivyo, nibaza yuko nyamukuru ari ivyo twavuze. Navuze nababwiye yuko igiteramo kizorangira isaha 4, buzoca dufise akazi isaha 4 z'ijoro. Tuzora program turi kumwe, ariko isaha 3:45 tuzoba turangije abaja kuri stage ama performance, ariko umuziki uzobandanya kuko ngaha hazoguma hakora, ntabwo tuzoba twirukanye. Ibifungurwa murabizi yuko ngaha bagira akanyama keza cyane kandi kukabeyi katababaza gasosa nko bivuze. Hazoba ari ibinyobwa, mwabonye ko turi kumwe n'ishiramwe rikuru kugira abantu bashoboye koroherwa. Rero muri make byari ivyo. Subire ndabashimire, shimire kigoro mwagize, shimire abadufashe mu mugongo, Braludi bice mu kinyobwa Amstel Bright, shimire Bankobu ibanki ibandanye idushigikira itwereka yuko ishima ibyo tuko turakora, shimire n'ayandi mashiramwe yose ariko arakora kugira ibintu bigende neza. Nuko murakoze.